Yes, nkundira ndabaramutse nongera ndabaha ikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ari mugano wa Kent, mugano w'Imana, mugano w'umwete, umugano w'abantu. Nuko another day, another vibe. Ndababwira uno munsi nkaba nashoboye kuvuga ati reka nanje shobore kwishikira neza na neza ku kibuga c'indege cy'Ubujumbura citiriwe Melchior Ndadaye, aho ubona ko tugiye guherekeza abastari bacu. Ndavuga B-Face na MONNA WALDA ari umunkenzi, aho ubona ko bagiye gukora igiteramo mu gihugu c'Ububirigi. Guys, murabizi yuko kuri Magic Channel tegerezwa kuza turabazanira ibintu bimeze neza, mugumane natwe kuraba mbega bize kugenda gute. Nibo tuguherekeje aho babona ko bagiye mu gihugu c'Ububirigi. Ni B-Face yavuze ati nyuma yo kuzandaja Australia ndetse n'andi yagiye atandukanye, ati n'umunezero mwinshi ko washoboye kuzogenda gukora igiteramo mu gihugu c'Ububirigi. MONNA WALDA niko kuko bafise vyinshi twarageregeje kuvugana nabo, bagerageza kuducira ku mayanga ko nibatwawe na kamwe ari nkamwe vyoshika bashobora gukora igikorwa iki canke kiriya. Ndabamenyesha ko ni mugano wa Kent, mugano w'Imana, mugano w'umwete, mugano w'abantu. Reka tujane dushobore kugenda kuraba mbega ibintu vyifashe gute. Yes guys, kazi zikakubikirako ikaniyo sokse mutama ubone gasa neza ndababaze nk'ubu kwa mufana urande ngere muri go murankame ugaza mubona yansize ibaze oya ndi turabe umunani we bayagusize ariko indege ntiragira bagusize yasoda kasara yo B-Face on the floor. Masoksi ya bien kutoa pande ya tani. Yeye kutubwira ko ageze kuri Shaniki. Mwari wapfunaye. usanga stress arizo zizatumye maybe atita ba telefone. Stress zajamwe. None mugabo none ufise urugendo kweri. Usanga kuzinduka nk'izi saha zose. Urugendo birazinduka gose. ngo yacerewe ayakuye kuzinduka sana. None we nakubwiye ko mfatira sanga. Sandi uzobugira ugeze muri cekinga. Oya nabivuze mugabo rega byose ndibi. Jesse ni Bibiliya vraiment. Ibyo mvuze birahinduka. Ndi leta. Bi show igiye kuba kuri wa gatandatu nyene. Maybe hari abantu benshi bakikuba bakurindiriye ariko no musi deja uravuye Bujumbura. Mu rugendo rw'umunsi umwe gusa. Urugendo rw'umunsi umwe gusa kugira ngo ushobore gushika mu gihugu ca Belgique biteguye gute? Jewe bariteguye neza kubera kugira ngo turamaze guhura mu makonsere atandukanye. Je no kuri vraiment ndavyiteguriye neza kubera nta rubanza ruba ruto niko babivuga. Ubwo rero ari n'ahantu utasanzwe urashikanye n'utegerezwa kuvyitegurira neza. Abo tuzohura bazobibona, sinovuga ibitaraba. Uri kumwe na Mokenzi Iko tukumwe. we muzoba muri kumwe, ariko tukubona uri wenyene, sinzi ko uza gufata mu rugendo hamwe kuri yana. Oya gusa nuko tutazananye mu modoka mugana bagira shike twari twavuganye. B-Face nkuko Stabo yabivuze n'ubwa mbere bw'Iburayi warakoze Australia urasubira uriyongera, mbese benshi baribaza bati B-Face ntagaruka n'ubuherutse barababajije ati muragaruka mu kiganiro mwakoze Silent Vibes, mwaravuze ati tuzogaruka ko tugiye ku kazi, kandi akazi gatumye ko tugenda niko kazotuma tugaruka tugakora n'abandi bakatwizera. Belgique turiko turayibona nkuko bamwe babivuze ati birakunda ko Belgique yoba nka UK kuba Niger kuko irimwe Abarundi benshi. Igiteramo giheruka kubasha mugenzi wanyu Sadbi carabonetse nk'igiteramo abantu bitavye, abantu batarizerera mu runganwe rwanyu, kuko twarabonye post iki bamwe bavuze bati bari kuzana naka ariko hari bamwe bavuze ati nimba utemera B-Face urumuheta. Abantu babitetse abagikekeranye message ubaha kuri performance yabo batarayibona Bujumbura yifashe gute, baze kubashigikira gute mu buryo bungana gute? Bo akarizo kimene kiyagaho gahambije bazodushigikira mu buryo bafise. Kwera umwanya wabo sije ndawuzi sije ndawujera. Uvyiyumvamwo kwera ari umufana wanje nta urinda kubimubwira. Kubisanzwe nta muntu agura sentiment y'umuntu, ahubwo ugura umwanya wiwe gusa. Kandi iyo uguze umwanya wiwe bigira igihe nyene bice bihera. Ariko iyo ari umuntu asanzwe agukunda nturinda kumubwiriza. Arashobora kwibwiriza wenyine akavuga je nzoja kuraba naka.
so ku bwanje rero sinirirwa ndavuga menshi atari ukubatumira baza ari benshi kudushigikira ico nzi coco nuko nzobanezereza tu yes. ubuheruka mwaridoga mukavuga muti haraboneka umwe agasura kaboneka mu myaka myinshi makino gihe performance z'abarundi no vuga ngo hari nabandi bari hanze mu bindi bisagara canke mu bindi bihugu muri benshi mukwiragiye mu micungara ritandukanye y'isi cagiye mwavuga ati birashoboka ko umwanya utaragera urakeka ko umwanya ugeze nimba ugeze babizere gute uzogaruka mwese canke ntibamaze kugaruka ari benshi bamaze gutanga akarorero ari benshi bakagenda bakagaruka uretse ubuje uko nzonyika tu Bface nzonyika kwere Bface tumaze igihe tubona abandi iyo bagiye ntiwanyitse urumva nyene nyene ibuye ry'isu twaritemba riduga Bface tumaze igihe tubona abandi bagenda bafise show imwe ariko ukacobona mu nyuma haciyaboneka izindi twitege ko namwe mushobora kuzoca mungururiza mu zindi tutashoboye kumenya aca umugani ngo urubanza rumwe rumara zibiri naho zoba zitatu tuzozimara bivana gusa nabo batwizeye hama kandi tukabona ko hariho umwanya wo kuvyitegurira kuko urashaka gukunda amahera ugacurira imbere intebe birashoboka kubera abanyagihugu bisaba ko babimenyesha before bakitegura kuza muri concert nibaza ko iyo tugiyemo basanzwe bayizi iyo hadutse rero yindi par accident uca usanga nyene hari ikindi kibazo kibaye mugabo ico nzi coco habonetse umwanya wo kwipromotinga ni sawa kubera turafise umwanya utari muto imyidogo igihari bavuga yuko mwaka menshi mutarageza ku rugero dufate yuko batimvye ibeyi canke mwemeye kugabanya ibiciro nzi neza yuko ikintu kijanye na contract kiri private ushaka ndakizane hano twasabye konti mwebwe kugira ngo zamparize here mutangure guhabira mwemeye kugabanya ibiciro canke shobora no kugenda ku buntu none nimba jewe iyo contract private sinigeze mvuga ngo nakore yaki sivyo mugabe ico nzi coco sinibaza yuko vyonyorohera yes ariko muriko murakorera agafunguka uko biriko ikintu cyose uzorinda wemera n'ubwenge bwawe n'umutima wawe je sinasinye nabo rero nuko mba ndi satisfied nta muntu ninka kujya ata muntu noja kujya imihari ngo urabona ngo naka bamuhaye oya we nibihagarare ko ku giciro cawe batakiguhaye bireke hama nawe bayaguhaye yakorera je urugendo rw'umuziki ni rurere kuri wewe ariko numva no kubaza kino kibazo kiza muri music wari ufise izindi target kuri wewe waravuga ati kumbure zo kwiza samples amaze kugera kuri bino tugerageje kuri urugendo rw'umuziki wawe aho rugeze rwashimishije koko urarugereranya ukavuga ati kumbure ngeze kuri izi percentage kuko aho ugeze turabona ko urashobora kwita uwa mbere kuri performance kuko ugera abantu benshi batandukanye ubu ugeze kuri percentage zingahe mbega ikisigaye kibuze kuri Bface n'icyaha ikibuze nico bazobona kitaraboneka ubwo nta kibuze yego je numva ameze neza vyose ni sawa ivyo nerekana bashoboye kubikunda uramaze kubibona yuko mpera muri old school nkaja muri trap nkaja muri drill nkaja muri afrobeat nkaja muri dancehall nkaja mu mapiano zose ukabona nyene vibe ingene igendera duga ko zose nizinganya ama BPM hari indirimbo yivugije umuntu aba obligé kumviriza mu karirimba n'indi yivugije bisaba ko atamba sivyo rero ziri different cyo gituma ivyo vyose nibaza yuko ubuza wese vraiment arabona yuko jewe nitanga nakubwiye naho bora abantu aba babiri sipoza ko ndiriko ndirimbira stade nzima haje igihe kito umuziki kandi navuga yuko uyu minsi abantu amafaso mu kumanuka bariko muri harika aboneka hanze aho ya gambespa ya SFP byari bimeze we igihe umaze mu muziki bari witeze yuko umunsi umwe hazogera igihe mu mwaka ushobora kubona abaririmbyi b'u Burundi bagenda mu bihugu bitandukanye byinshi kandi nubwo yuko ari bishasha muri bo nukuri kw'Imana twe ntabuye twari duhetse twarabona yuko vraiment ibyo dusaba bizoteba bikunda twaratanguye twidoga ngo aba DJ bavuze indirimbo z'abarundi ubu amahiti urumva ko ugiye mu kabarumva indirimbo z'abarundi zivuga cyane ugiye mu ma club ahantu hose mu mamanzi urumva ko indirimbo z'abarundi bazishira imbere ivyo byose vy'amaviza twavyidoze kuva kera ariko ubu ramaze kwibona yuko hamaze kugenda umuririmbyi umwe babiri batatu bane batanu bose bakagaruka natwe tuba turiko dutangana image nziza so kubwanje rero je nibaza yuko vraiment hari
akarusho kanini, hariho evolution. Dushimire n'abatwizera kandi dutere n'akamo n'abataratwizera babandanye kutwizera. Urabizi yuko hariho n'ubuye abakidufata muri ya cadre y'abantu nyene ataco bimariye, ari juste kwiryohera nyene abantu hari umugi nyene. Ufise team nini ya cyane twabonye no makonseri yawe bafise abantu bagushigikira bagukunda atari ukurinze kubabwira ati ngo mushigikire. Mbega hariya muri Belgique zobaronkera umwanya ko nzi hariya bari ari benshi cyane baragutegereje bararinde kuganira nawe umwanya bazobona ko murabaza gukira kino kiganiro bazoza ari benshi kugira kumbure muganire byinshi bitandukanye. JC ni yamu umwanya kweli kubera ni bibi gukora ico umuntu yagutumiye atazi byose ategezwa kuba bizi. Ashoboye kumpereza umwanya nzobikora byose kabisa kubera urabizi ko sinirengagiza umufana je. Asante. Urakoze cyane. Bon voyage, Monna. Utwaye amabisi parireje abazungu aba diaspora baragorana cyane no gutuma parireje vraiment. Mokenzi umeze neza? Ego umeze neza cyane. Urashaka kumenya kakami gushapuka cyane kubera ko oh my god 1 2 3 4 5 6 je suis une star. Regardez-moi ça. Star ugiye hanze gukora show. Uyumva gute uno munsi uragiye sivye yabindi ngo nzogenda no ubu nyene uragiye uyumva gute ku munsi wa gatandatu ugiye kugira performance mu gihugu cy'ububiri? Niyumva ryohewe cyane. I can't wait. Nimba ramatwe so oya ni reka mbegati okay comme ushatse wa bife satavyemenyere ako kanyuma niko kabi kanini cyane tugira gute areka jamwa yo bro ni tatuaje ziburayi. Oh my god. Okay. Ko turagira ati bandanye mwari muvuze niyumva ryohewe niyumva ngiye kubaho experience shasha muri carrière yanje ni intambwe yindi ngize quand même parce que c'est la première fois umuziki unkuye mu Burundi untwara ahandi mu mahanga ukamuntwaye en plus loin pas juste hafi. So ndashimira Imana cyane mbona ko ari ubuntu bw'Imana. Hanyuma ndashimira cyane n'abafana banje bose bangejeje aho ngeze kuri love baguma bampa bakangira umuntu hatari gushika naho n'abantu bo hanze bavuga ati Imana nguturirimbire. So thank you so much. Bitegeki abantu bakurindiriye ni byo. Hewe bitege kubona performance yanje parce que sinibazwa aba diaspora amaze kumona kuri stage. So ngiye kubereka what I'm you know. Monna basanze bamuzi nk'umuntu umwe abasanze ari master plan abafise ibikorwa byinshi. Educa nk'igihe yeje turashobora kubona video yakoreye hari nkuko usanze ubizi yuko iyo ugiye ahantu ugenda ufise aga plan B kiwawe. Je nukuri iyo video ikazoba nukuri si ibintu nzoba nateguye parce que naronse visa ntiba un peu je n'y croyais plus nari namaze kubivamo ngira nange no gufata amanuze yanje nandi ma programme kubera yatevye so sinigeze nicara ngo planning ibintu nk'ivyo mais quand même je suis en contact avec aba vidéographe hariya Anye et tout. Bikunze vraiment je vais me débrouiller. Alors veut dire même ama contrainte yose urashobora kuvayo udutayemwo igikorwa gisasha hari birashoboka ya mugiye ko benshi bagiye bacayikura mu let's hope usohoye cover y'indirimbo shasha igiye gusohoka indirimbo yakozwe na Jonela yakozwe na One Way izosohoka wamaze gushika mu gihugu cy'ububiri izosohoka iki 19 18 ejo kubisanzwe de base niyo ndirimbo izosohoka ku munsi wejo witegure gute dabwa ndirimbo abakunze umuziki w'indundi bitegure gute mbega indirimbo uzopafumiga ku munsi wa gatandatu bayitegurire neza cyane yego bayitegurire neza murabizwe ntayemeretse kwa igikorwa cyaje jenyene donc j'espère ko muzoyikunda ni indirimbo personnellement nkunda cyane nafashijwe kwandika na Double J
Voilà, c'est lui qui a écrit toute la chanson. J'ai nanditse mu gitero ca kabiri gusa. Mais c'est une très belle chanson. Umuntu nemera nk'umu parolier and naramubwiye ati bro je nukuri ndakunda ingene wandika nyandikira aka kantu bien sûr urumva ko ari je hose ndamubwira ivyiyumviro mfise parce que nayandikiye umuntu and ndamubwira ati that's how I feel andika rero ama gitero ca kabiri ca ndashaka kwiexprima jewe nyene ivyo mfise ku mutima niho naciye nandika ibindi c'est lui donc guys muyitegurire nukuri yatugoye gushutinga twagize ama challenge menshi cyane wowe nyine urabizi Franike niho wari and j'espère que quand même tutazoba twaruhiye ubusa eke abantu bazoyikunda Mbona ukiza hari abafata yuko ati naimba muziki hajuwi mugabo uko bukiye uko bwije wagumye proving wrong abaheras bawe gushikaho uronka ibiteramo ubereka no kuri stage yuko ubishobora kandi ubizi kurusha mbere abitwa ko bazi kuririmba uno munsi step ugeze ko uteye intambwe yo gusimbira muri Europe babandi bari bemegwa canke babandi baguponda bariko bararaba bo bemera batarahashika wiyumva gute kubona ko wa undi bakengereye ubwa mbere mugabo yagumye abemeza yuko bishoboka kandi abifisemwo ubushobozi Jambo ry'Imana rivuga ati na mwana w'Imana amaramara cyangwa azomaramara donc je ndabifata juste que c'est la justice de Dieu. J'ai pas eu à crier ou à gushwana ou à kugira beef ou à kwamandiko ndidoga ku marezo sociaux ntibanyemera mais Dieu a fait son boulot et regarde il amvugira donc voilà quoi. Ufise amakolabo n'abaririmbyi benshi kandi babizi bafise no burara ukeka yuko bakorondeye kubera iki ni wa mugambi w'Imana nyene ni wa n'ubuntu bw'Imana ariho amavuta nsizwe ngaha anje ndiko ndagenda nico kintu cyenye n'abantu ufise imigendere myiza n'abandi baririmba ego si ndi social experience wabigizemo ni yawe kwera iki nta muntu araboneka ndanga conflit je déteste ça veut dire n'umuntu yashaje muri beef nanje akaza kayitangura sinomwishura cyo yivugana iyo beef nta misi video marako sinomwishura I don't do that. Ikibazo twabaje beef yari abategura ibiteramo mu Buraya canka handi bahora bavuga yuko abarundi musaba menshi mutaragira kuri iyo step kamaje ntimbega nimwe mwemeye kugabanya canke baratimvye bega mona bimeze gute ivyo none gashaka babe ni confidentialité hanyuma nta make baduhaye non plus baduhaye yakwiye ndibaza ego ikibanza aho bizobera show ku bantu bari mu Bubirigi abantu bari impande yaho Paris bari no Norvège n'ahandi yagiye atandukanye ikibanza bizoberamo ni hehe yitwa Proximus lounge something like that kana rero tugira tutakwicara muri Zayone tugume twicaye turindiriye gusa ntituracegwa ako bagusubiza inyuma ukwicara indani murahari none oya weza ngo satubira twenze wa muntu babiri kibanza abantu bari mu Bubirigi kumbure basubiza amahera yabo bari Proximus lounge abantu naho nzi sinzi ko ari I don't know nuko nyene nafa sinzi ko ari munyaga bigaca mu bwiza ariko cyo nzi izina rya bagiye no gahonjo rero baritegura kandi urashika mufatanye original for example batemwa manidi aho baharimo Kenzi hano harimo Kenzi mbe nikutehoreka gusha kunyikirori ndabizi jewe sivyo banyigisha erega nisama ya bifesi ibikorwa bize bigende neza wapareje na neutro Muna ariko arareklama ashaka nabo bagenda bamusunikira akandi
ati mwavuye hari ko haragwa imvura mukemeza ati hari mu rushana woharira nani byose urashobora guharira mugabo kubera jewe sije naremye ibihe nemera ibibaye imvura iguye ubu nyene no yihagarika ndindese ariko urashobora kubabwira ati je navuye hari mu rushana bo bakavuga ati hari kuzuba wowe uca baguhaririza gute mbona nega afise contract nk'ubari mu biki ari yaragiye barabafasha nibonde kabageza ari ndani na ubu ushaka video ugende mwinjire barashobora kudugira inyuma nta kimwe nisho kama snap Ewana urugendo rwiza urugendo flona mokens baragiye gutanga show respect kabisa ariko mokens ni atwe bazogaruka